Mwiriwe bakundwa nshuti na bene data muri hano n'abakozi b'Imana bari hano aha muri Franca San Pablo Brazil. Kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo sangire namwe umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana hamwe no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe ca nyuma, kuko ntitwipfuza ko umugambi w'Imana uducika, umugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe, nk'uko vyabaye mu minsi ya Yohana Umubatizi na Yesu w'i Nazareti. Idini ry'Abaheburayo hamwe n'abakuru bahambaye b'iryo dini nk'umuherezi mukuru hamwe n'inama nkuru y'idini ry'Abaheburayo, inama nkuru y'ikombe igizwe n'abanyabwenge 70 b'Abaheburayo bafise impamyabushobozi mu by'iyobokamana no kuvuga muri teologiya. Ntibamenye ikintu gikomeye cyane cari gihwanye n'ico gihe, arico cabaye ukuza kw'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo hamwe no kuza ko wateguriwe inzira, ariwe yari umwami Yesu Kristo Mesiya. Hanyuma Yesu yaravuze atariko mweho mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mw'ijuru, ariko bo abo banyabwenge bakomakomeye ntibabihawe, ariko bo ntibahawe kubimenya. Ndetse kandi yaravuze ati amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva, kuko abenshi mu bavugishwa n'abanyabwenge bipfuje kubona ivyo mwebwe mubona ntibabibona, no kumva ivyo mwebwe mwumva ntibavyumva. Mbega bariko barabona iki? Bariko barabona ukuza kwa Mesiya, kandi yari kumwe nabo, kandi bashobora kuvuga bati twebwe turi inshuti za Mesiya, za Yesu. Ndetse kandi bashobora kuvuga bati ni inshuti yacu. Mbega Yesu Kristo wewe niki yavuga kuri bo? Ategome cyane. Yesu yaravuze ati mwebwe muri inshuti zanje, kuko nababwiye ibintu byose, kuko inshuti zirayaga umuntu na mugenzi we. Rero Yesu Kristo yari yababwiye ibintu vya Data wo mw'ijuru. Nico gituma Yesu yavuga ati nico gituma ndabita inshuti zanje. Uwundi muntu Imana yise inshuti yayo mwoba muzi wari we? Aburahamu yiswe inshuti y'Imana. Natwe rero turashaka muri iki gihe cacu, turashaka ko atubwira ibintu byose vyo mu bwami bwiwe, bityo natwe dushobore kuvuga duti ni inshuti yacu. Umwami wacu Yesu Kristo ni umukiza wacu, ariko kandi ni inshuti yacu. Reka dusome muri Yohana Mutagatifu igice ca 5 umurongo kuva ku murongo wa 17 ukabandanya. Ahatubwira ngo Yesu arababwira ati data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora.
nicyo cyatumye abayuda barushiriza kurondera ingene bomwica, kuko atakengereye isabato gusa, ariko agataka akita Imana ko ari se bwite, akiringaniza n'Imana. nuko Yesu asubira kubabwira ati, nukuri ndababwire, ntaco umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana aca abikora kuno. Kuko se akunda umwana, akamwereka ibyo akora byose ubwiwe, kandi azomwereka ibikorwa biruta ibyo, kugira ngo mwebwe mutangare. Nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aha ubugingo aba agomba. Kuko se atanumwe acira urubanza, ariko imanza zose yazishikirije umwana, ngo bose bubaha umwana nk'uko bubaha se. Utubaha umwana ntaba yubaha se yamutumye. Nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye, niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko bavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Nukuri ndababwire, igihe kiza kandi kirashitse, aho abapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abazoryumva bazoba bazima. Nk'uko se ari n'ubugingo muri we, niko yahaye umwana kugira ubugingo muri we nawe. Yamuhaye ububasha bwo guca imanza, kuko ari umwana w'umuntu. Ntimutangazwe n'ico, kuko igihe kija kuza aho abari mu mva bose bazokumvira ijwi ryiwe bakazivamwo, abakoze vyiza bakazukira ubugingo, abakoze bibi bakazukira gucibwa kw'iteka. Ntaco nshobora gukora nigeneye, uko numvise niko nca urubanza, kandi urubanza nca rurabereye, kuko ntarondera ivyo nigombera, ariko ndondera ivyo uwantumye agomba. Asangwa nishingira intahe yanje ntizoba ari y'ukuri. Ariko hari uwundi ashingira intahe, nanje nzi yuko intahe yiwe anshingira ari iy'ukuri.
ese imana yozagira ubugingo bwacu kubw'ijambo ryayo y nos abra su palabra kandi iduhishurire ijambo ryayo itwemerere gutahura ijambo ryayo en el nombre eterno del mu Señor izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amén. Amen kandi amen. Nuestro tema para esta ocasión es Ikigo cacu mwa kano kanya ni trabajando gukora mientras el Padre trabaja. mu gihe data agikora. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Mi padre hasta ahora trabaja, Data trabaja. arakora kugeza n'ubu nanje ndakora. Para los días de la primera venida de Cristo, Mu minsi yo kuza kwa mbere kwa Kristo, las profecías correspondientes a aquel tiempo, ubuvugishwa bwari buhuye na kijya gihe un testimonio, bwashinga intahe había un hombre ko hazoza umuntu clamando en el desierto. asemerera mu bugaragwa, Un hombre umuntu que vendría preparándole el camino al Señor. yari kuza ategurira inzira Y umwami, ese fue Juan el Bautista. kandi uwo yabaye Yohana umubatizi, Cumplió la profecía, kandi yashikije ubuvugishwa capítulo 3, bwo muri Maraki igice cya gatatu umurongo wa mbere, que dice, ubuvugishwa buvuga buti umve ngira ntume integuza yanje induraniriza inzira imbere yanje. y vendrá súbitamente a su templo el Señor Kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. niwe ntumwa y'isezerano munezerererwa. Después de este precursor, Nyuma y'ino nteguza vendría preparándole el camino, yari kuza imutegurira inzira, hari kugaragara Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, umwami Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. el que le apareció al profeta Moisés, Umwe yiyereka umuvugishwa n'Imana Mose allá en mu el gihuru desierto hariya mu del bugaragwa Sinaí, bw'Isinayi, y le dijo, ikamubwira iti ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Iyo Mana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo vendría al pueblo hebreo. yari kuza mu bwoko bw'Abaheburayo. Pacto Uwo ni we marayika w'isezerano, de Jehová. marayika w'uhoraho. ¿Cómo vendría? Yari kuza gute? Vendría en forma visible. Yari kuza mu buryo buboneka. Vestido de carne humana. Yari kuza yambaye umubiri w'umuntu, Enviaría ariko yari kurungika mensajero intumwa preparándole el camino. imutegurira inzira. En Malaquías Muri Maraki tenemos esa profecía. turahafise ubwo buvugishwa, Capítulo 40, ndetse no muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 3 ukabandanya, donde dice, ahavuga ngo clama en el desierto, ijwi ry'usemerera mu bugaragwa camino a Jehová. ati nimutegure inzira y'uhoraho. ¿A quién le iba a ser preparando el camino? Mbega ninde bari gutegurira inzira? Jehová. Ni uhoraho, Ángel del pacto, marayika w'isezerano, ángel de Jehová, marayika w'uhoraho, Abraham, de Isaac y de Jacob. Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Enderezad calzada en la soledad, Musendere Imana yacu inzira y'iroro mu bweranyange. todo valle sea alzado y bájese todo monte. Umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa. Ahari udutumba hazotega uduhogoro ducika ikiyaya. Y se manifestará la gloria de Jehová. Maze ubwiza bw'uhoraho buzohishurwa, Toda carne juntamente la verá, kandi abafise umubiri bose bazobubonera rimwe, porque la boca de Jehová ha hablado. kuko akanwa k'uhoraho ariko kabivuze. Y luego el Hanyuma mu gice nyene ca 40 de Isaías, muri Yesaya umurongo w'icenda n'uw'icumi haravuga ngo súbete sobre un monte alto, yewe ubarira Siyoni ubutumwa bwiza, duga umusozi muremure. levanta fuertemente tu voz, Yewe ubarira Yerusalemu ubutumwa bwiza, semerera cane ushimitse. levántala, no temas. Semerera ntutinye, ubwire ibisagara by'i Buyuda, Ved aquí al Dios vuestro. utehe Imana yanyu. He aquí que viene, he aquí que Jehová, Ehe el uhoraho, Señor, uhoraho vendrá Imana con poder. azoza afise ubushobozi.
y su brazo señoreará. kandi ukuboko kwiwe kuzomutwarira. Su recompensa viene con él Raba azoza azanye impera, y su paga delante de su rostro. kandi inyishu yiwe iri imbere yiwe. Ahora en estos pasajes, Rero muri ibi bisomwa dushobora kubona como Dios enviaría ingene Imana yari kurungika umuntu, un profeta umuvugishwa, preparándole el camino. Porque Dios vendría. ayitegurira inzira, kuko Imana yari kuza igaragariye mu mubiri w'umuntu. Jambo Con Dios yahoranye n'Imana, kandi yari Imana. y creó todas las cosas. Yaremye ibintu byose. Se haría carne Yari kwigira umubiri, y se hizo carne kandi yigize umubiri, y habitó entre los seres humanos. aba mu biremwa nk'abantu. San Juan capítulo 1 verso 1 al Mutagatifu 18. Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 18, 14 dice, umurongo wa 14 uravuga ngo, kandi uwo jambo yihaye y umubiri, habitó entre nosotros. aba hagati muri twebwe. El verbo hecho carne Jambo yambaye umubiri es el ángel de Jehová, ni marayika wuhoraho, el del pacto, marayika w'isezerano, Dios de Abraham, Imana ya Aburahamu na Isaka de Jacob, na Yakobo, viniendo al pueblo hebreo, ije mu bwoko bw'Aheburayo, lo que tenía la promesa aribwo bwari ubwoko ihanga ryari rifise isezerano ryo kuza kwa mbere kwa Kristo. de la segunda venida. None ni irihe hanga rifise isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo? Los gentiles, N'abanyamahanga, la iglesia gentil, ishengero ryo mu mahanga. el pueblo hebreo, Kuko ubwoko bw'Aheburayo sabe n'ubu ntibazi primera venida de Cristo ko se kuza kwa mbere kwa Kristo kwashikijwe. por lo tanto, Kubw'ivyo rero, el pueblo hebreo decir, Abaheburayo ntibashobora kuvuga bati, nosotros estamos esperando ati la segunda twebwe venida de turindiriye kuza kwa kabiri kwa Kristo. Cristo. Si llegan a decir, Bageze ubwo bovuga estamos ngo esperando la segunda venida, turindiriye kuza kwa kabiri, tienen que creer primero bategerezwa kubanza kwizera primera venida, ukuza kwiwe kwa mbere, kuza kwa mbere kwa Kristo. Ariko bo barindiriye venida del Mesías. ukuza kwa Mesiya. Ahora, Rero encontramos que la venida del Mesías turabona ko kuza kwa Mesiya tiene dos partes. gufise ibice bibiri. Dos partes son Ivyo bice bibiri ni ibi: la venida, ukuza kwiwe kwa mbere nk'umwagazi w'intama w'Imana, redención n'igikorwa ciwe c'ubucunguzi en la cruz del Calvario, ku musaba i Karuvariyo, segunda venida, no kuza kwiwe kwa kabiri nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda su obra del clavo. mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe muri iki gihe ca nyuma. Ahora, Rero veamos mwumve para la primera venida de ingene mu kuza kwa mbere kwa Kristo, Dios enviaría ingene Imana yari kurungika intumwa, un profeta umuvugishwa, preparándole el camino. ayitegurira inzira. Cuando apareció ese profeta, Kandi igihe umuvugishwa yagaragara yaseruka, abantu benshi lo interrogaron baramubajije, porque querían saber kuko bashaka kumenya quién era ese hombre. uwo muntu uwo ari we, Y algunas personas kuko abantu bamwe bamwe pensaban que Juan el Bautista biyumvira yuko Yohana umubatizi yari Mesiya. y le preguntaron Baramubaza aturinde. en San Mateo capítulo 13 verso Muri 1, Matayo igice ca gatatu umurongo wa mbere haravuga ngo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'i Yudaya, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Pues este es aquel de quien habló el Uyo ni we Isaías, yavuzwe cuando dijo, na Yesaya, yavugishwa n'Imana. voz del que clama en el desierto. Ati ijwi Preparad el camino ry'usemerera mu bugaragwa, enderezad sus ati sendas. nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Podemos ver Dushobora kubona que este hombre ko uno muntu tan sencillo, aciye bugufi cyane, llamando al pueblo al arrepentimiento yahamagarira abantu kwihana, y bautizando a las personas que creían en su mensaje, abatiza n'abantu bizera ubutumwa bwiwe, estaba cumpliendo yariko arashitsa la promesa isezerano del precursor ry'integuza de la primera venida de Cristo, yo kuza kwa mbere kwa que le Kristo, prepararía el camino. yari kumutegurira inzira. Y muchas personas Kandi abantu benshi no se daban cuenta que ese ntibatahuye, hombre llamado Juan el Bautista ntibamenye ko uyo muntu yitwa Yohana umubatizi era Elías, yari Eliya prometido yasezeranijwe en Malaquías muri Maraki para convertir el corazón ko de los azoza padres kugira ngo ahindure imitima ya base ku y'abana, convertir el
kandi guhindura imitima yabase kuyabana tiene la fe. kwari ukubahindukiririza ku kwizera. Ukwizera kwa base bari bari mu byagezwe, De los apóstoles. akabahindukiririza ku kwizera kw'intumwa, ni ukuvuga ngo ku kwizera kw'iyobokamana ry'abakristo. Para pasar yaje ategura abantu kugira ngo abakure mu butumwa bw'ibyagezwe abajyane mu butumwa bw'ubuntu. we yaje gutegura ikibanza, yaje gutegurira abantu umwami, hanyuma al Mesías yerekanye Mesiya. y dijo Aravuga siempre en su mensaje, buri gihe mu butumwa bwiwe yo no soy el Mesías. yama avuga ati si jewe ndi Mesiya, ati wazoza inyuma yanje. Pensaban que Juan era el Mesías, benshi biyumvira yuko Yohana yari Mesiya, pero él siempre decía, ariko we buri gihe yama avuga ati si jewe "Él viene Mesiya, después de mí". atazoza inyuma yanje. Y cuando vino, kandi igihe yaza Juan dijo, Yohana yaravuze ngo "No conocía". sinari El bwamumenye, que me mandó a bautizar ariko wantumye kubatiza dijo sobre aquel que tú ves yarambwiye ati uzobona mpwemu yera paloma, amanuka ko mu buryo bw'inuma akaguma kuri we, ese es él. azoba ari uyo. O sea, ese es aquel no kuvuga al cual tú le estás preparando el azoba ari wewe uri gutegurira inzira. camino. Vean aquí, mwumve hano Juan el Bautista, Yohana umubatizi en San Juan capítulo muri Yohana mutagatifu igice ca mbere yaravuze versos 25 en adelante, umurongo wa 25 kabandanya. aquí está lo que les había dicho. Ngibi bimwe nari nababwiye. Verso 19 en adelante. Umurongo wa 19 ukabandanya kugira ngo dutahure neza. Dice, Haravuga ngo este es el testimonio de Juan cuando los judíos uku niko enviaron gushinga intahe kwa Yohana y levitas aho abayuda bamutuma ko bahereze n'abarewi bavuye Yerusalemu ngo bamubaze bati urinde. confesó y no negó, nawe aravyatura ntiyahisha ukuri, sino confesó, aravyatura yo no soy el Cristo. ati si jewe Kristo. Y le preguntaron, Baramubaza ¿qué pues? bati none se ¿Eres bimeze tú bite, Elías? uri Eliya? Dijo, no, ati no, sindiwe. no soy. ati sindiwe. ¿Eres tú el profeta? Baturi wa muntu avugishwa n'Imana? No. Atoya. Le dijeron, Baramubaza pues ¿quién eres? bati none Para urinde, que demos respuesta ngo tuje a kwishura los que nos ngo tuje envió. kwishura abadutumye. ¿Qué dices de ti mismo? Kuri wewe wivuga ute? Dijo, ati yo soy la voz de ndijwi uno que clama en el ry'usemerera mu desierto, bugaragwa, el camino ati del Señor, nimugorore como dijo inzira el y'uhoraho nk'uko wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze. se identificó con la profecía Yiyerekanye akoresheje ubuvugishwa 40, bwo muri Yesaya igice ca 40 13 en adelante. umurongo wa 3 ukabandanya. Kandi mu yandi majambo Identificado, yagumye yihuza yiyerekana nk'intumwa capítulo 13, yo muri Maraki igice ca 3 umurongo wa mbere, el cual el Señor enviaría delante de él. ari uwo mwami yari kurungika imbere yiwe. Ahora cuando nos dice la escritura, Iyo rero ivyanditswe bitubwiye la voz de uno que clama en el desierto, kwijwi ry'usemerera mu bugaragwa, siempre que las escrituras nos hablan, buri gihe iyo ivyanditswe bitubwiye kwijwi risemerera, trueno hablando, ku muturagaro uturagaye, está sonando, canke inzamba ivuze, canke inzamba isamiranye, tiene que haber hategerezwa kuba un hombre umuntu a través del cual uwo venga esa voz de Dios iryo jwi ry'Imana rizamwo al pueblo. rivugana n'abantu. Ijwi rero ry'usemerera mu bugaragwa Era un profeta, yaramuvugishwa mensaje de Dios, atanga ubutumwa bw'Imana ku bwoko bw'Eheburayo, hanyuma mw'ubwo butumwa agategura abantu kugira ngo bamwakire en su primera venida. mu kuza kwiwe kwa mbere. Eso era la voz de uno Iryo ryari ijwi ryasemerera mu bugaragwa. Ahora podemos ver Rero dushobora kubona que ese profeta
ko uwo muvugishwa era un profeta grande, yari umuvugishwa akomeye cyane mu mugambi w'Imana. fue el mensajero último Yabaye intumwa ya nyuma yo mu kiringo c'ivyagezwe. Por eso es que Jesús dice, Nico gituma Yesu yavuze ngo abavugishwa Juan profetizar. bavugishijwe kugeza kuri Yohana, abavugishwa n'ivyagezwe. Ahora eso no quiere decir Ivyo rero ntibishatse kuvuga ko inyuma ya Yohana umubatizi van a venir más profetas. hatari kuza abandi bavugishwa, Más bien, ariko lo que eso significa es ico ivyo bisobanura que de la dispensación de la ley nuko mu kiringo c'ivyagezwe más profetas. hatari kuza abandi bavugishwa, Juan el Bautista ariko inyuma ya Yohana umubatizi apareció un profeta hagaragaye umuvugishwa aruta Yohana, amado Señor Jesucristo, umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, un profeta dispensacional umuvugishwa w'ikiringo mayor que Juan, aruta Yohana. pero Juan también lo sabía. Ariko Yohana nawe nyene yarabizi ko Yesu amuruta. Yohana yarabizi egome cyane. Nos dice Juan, Yohana aratubwira ngo después de mí viene uno inyuma yanje haje umuntu que era primero que yo yari uw'imbere kuri jewe y que es mayor que yo kandi aranduta, y era primero que Juan. kandi yari uwa mbere kuri Yohana hanyuma aza inyuma ya Yohana. Podemos ver Rero dushobora kubona que el que viene después de Juan, ko uwaje inyuma ya Yohana aruta Yohana. el precursor, Integuza es menor niyo que ntoya el precursado. kuwitegurira inzira. ¿Cómo sigue hablando Juan? Rero mwumve ingene Yohana umubatizi abandanya avuga Y cómo le siguen preguntando a él. n'ingene babandanije kumubaza. Ico kiganiro cabandanije uku gukurikira. Kuherezo haravuga ngo kandi abo batumwe bari abafarisayo. Y le preguntaron y le Baramubaza bati ¿por qué pues bautizas? none ubatiriza iki kutari Kristo ntube Eliya canke wa muntu avugishwa n'Imana? Juan le respondió diciendo, Yohana arabishura ati yo bautizo con agua, jeho mbatiza mu mazi, mas en medio de vosotros está hagati muri uno mwebwe vosotros no hahagaze conocéis, uwo no conocéis. mutazi. Juan el Bautista sabía Yohana umubatizi yarazi que ya en la tierra ko ku isi estaba el Mesías, hari hari Mesiya, aunque Juan no lo conocía, nubwo Yohana ataramuzi. lo vino a conocer Yamumenye después que lo bautizó. nyuma yo kumubatiza, Aunque cuando Juan estaba en el vientre de su madre, ndetse n'igihe Yohana yari akiri mu nda ya nyina, inkumi Mariya ikagendera Elizabeti, Juan el Bautista en el vientre Yohana umubatizi mu nda ya nyina brincó de alegría. yarasimbasimbye kubw'umunezero kuko También el Mesías. aho hari hari na Mesiya, Yesu mu nda ya Mariya. Ahora ven ustedes, Rero mwumve Juan el Bautista dice, Yohana umubatizi, este mwumve es ingene el yavuze. que viene de Yaravuze ngo uwo ni we azi inyuma yanje, el que es antes de mí. uwabayeho imbere ¿Cuál es el yanje, signo de desatar la kandi correa del jewe calzado? ntibimbereye gupfundurura akagozi k'inkweto yiwe. Estas cosas sucedieron en Betábara, Ivyo vyabereye i al otro lado del Betaniya Jordán, hakurya ya donde Juan Yorodani, estaba bautizando. aho Yohana yabatiriza. El siguiente día vio Bukeye Juan bwaho a Jesús abona que venía a Yesu aza kuri we, él y dijo, he aquí el Cordero de aravuga Dios ati que quita nguyu el umwagazi pecado w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mw'isi. Este es Uyo aquel de quien yo ni digo, we navuze, después de mí viene un varón, n'inyuma yanje hazoza viene umuntu, un hombre, ni ukuvuga ngo hazoza umugabo el cual es antes de mí, yari uw'imbere kuri jewe porque era primero que yo. kuko yariho ntarabaho. ¿Y cómo es posible que era primero que Juan? None bishoboka gute ko yabayeho imbere ya Yohana hanyuma akavuka inyuma ya Yohana? Posible. Ni mwa buryo buyo nyene vyashobotse, kandi vyarashobotse nyene ko Yesu Era primero que Abraham. abaho imbere y'Aburahamu. Mbega Yesu ntiyavuze ati imbere yuko Aburahamu abaho ndiho? San Juan capítulo 8, Yohana mutagatifu igice c'umunani 50 umurongo wa 51 en adelante. 51 ukabandanya. Ahí nos dice, Aho haratubwira
el mismo Jesús yesu ubwiwe aratubwira que antes que Abraham fuese, ko imbere y'uko aburahamu abaho, capítulo 8, verso igice 56, c'umunani murongo wa 56 tukabandanya niho biri. Abraham vuestro padre se gozó de aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Entonces le dijeron los judíos, nuko rero abayuda baramubwira bati, aún no tiene 50 años, ubu utaramara imyaka 50 ngo warabonye aburahamu? Jesús les dijo, yesu arababwira de cierto, ati, nukuri ndababwire, antes que Abraham fuese, aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. y si era antes que Abraham, kandi namba yari ariho imbere y'aburahamu, Juan el Bautista también. yari ariho rero n'imbere ya yohana umubatizi. yohana umubatizi rero Lo que está diciendo. ivyo yariko aravuga vyari ivyo. Ahora cuando Jesús dice estas cosas, igihe rero yesu yavuga ibi bintu, 12 piedras, baciye batora amabuye kugira ngo bayamutere, salió del templo, ariko yesu arihisha ava mu rusengero, atravesando por en medio de ellos, nuko yinyuranganya muri bo arigira. no se dieron cuenta ntibamenye que allí estaba un hombre, ko aho hari umuntu, ari we o era Botifani, mu mubiri wiwe wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, yari que Juan el Bautista, yarabayeho imbere ya yohana umubatizi Abraham, n'imbere y'aburahamu. él es el verbo, niwe jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. ni wa wundi libertó al pueblo, umwe yarokora ubwoko bw'Abaheburayo, y él es aquel kandi que comió con Abraham, ni umwe yasangira n'Aburahamu, kandi Aburahamu yaranezerewe porque Abraham allí estaba viendo kuko Aburahamu la representación, yari karabona igishushanyo la venida del Señor en forma humana. c'uko umwami c'ingene umwami azoza mu buryo bw'umuntu, kuko aho yari ameze nk'umuntu, Comiendo. Imana isangira n'Aburahamu ndetse n'abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikaheli. Y eso fue kandi ivyo vyabaye acción de Sodoma. buca Sodomu na Gomora birandugwa. Ahora podemos ver rero dushobora kubona que allí estaba uno ko aho hari umuntu mayor que Abraham, aruta Aburahamu, que era antes que Abraham, kandi yari yabayeho imbere y'Aburahamu, el Bautista también. ndetse anaruta Yohana umubatizi nawe. Y ahora Juan el Bautista rero Yohana umubatizi dice, yaravuze digno ko we bitari de bimubereye desatar la correa de su calzado. gupfundurura akagozi k'inkweto yiwe. No soy digno de desatar la correa de su calzado. uyo ntibimbereye gupfundurura akagozi k'inkweto yiwe. Estas cosas sucedieron en Betábara, ivyo vyabereye i Betaniya otro lado del Jordán. hakurya ya Yorodani, La escritura. niko ivyanditswe bivuga. Pero ahora ariko Juan ve a Jesús, igihe Yohana yabona Yesu, está como el Cordero de Dios, akamwerekana nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi, yaravuze este es aquel de quien yo dije, ati, uyo niwe navuze nti nyuma yanje hazoza umuntu yari uw'imbere kuri jewe, kuko yariho ntarabaho, le conocía, nanjye sinari bwamumenye, más para que fuese manifestado. ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli, Por esto vine yo, nico catumye nanje por esto vine yo nico bautizando. catumye nanje nza mbateza mu mazi. Ahora para que sea manifestado Israel, rero kugira ngo yerekwe Abisirayeli, el Mesías en su venida, Mesiya mu kuza kwiwe viene su precursor, haje integuza yiwe bautizando en agua la ibatiza abantu mu mazi ngo bihane. Israel terrenal, turafise Isirayeli yo ku isi, es el pueblo hebreo. aribwo bwoko bw'Abaheburayo, Estaba esperando la venida del Mesías. abari barindiriye ukuza kwa Mesiya. Muri ico gihe Se cumplió la venida del precursor hashikijwe ukuza kw'integuza n'uwo yateguriye inzira. y no se dieron ukuza kwa Mesiya ntibabimenya. cuenta. Tenemos rero el Israel turafise Isirayeli celestial, yo mw'ijuru, la iglesia del Señor, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, promesa, rifise isezerano segunda venida de Cristo, ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ndetse n'isezerano ry'integuza ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. no se dieron cuenta ya. hariya ntibabimenye, ntibabitahuye. La religión hebrea, idini ry'Abaheburayo con el sumo sacerdote, hamwe n'umuherezi mukuru conocido del Sanedrín, n'inama nkuru y'ikombe ntibamenye estaba el precursor ko aho hari integuza n'uwateguriwe inzira, ariko yibereye mu gushitswa ko kuza kwa Mesiya.
hamwe n'integuza ya Mesiya nayo nyene yibereye ngaho. Mu gihe ca nyuma iyobokamana rya gikristo rizogera ukuza kw'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Eliya ategerezwa kuza muri iki gihe ca nyuma, ateguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Hanyuma iyobokamana rya gikristo rizogira ukuza ko mwami, ukuza kwa Mesiya, ukuza ko musigwa. Kandi reka turabe, reka ivyo tubirabe muri iri joro, kuko ivyo bintu ni ingirakamaro cane kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri iki gihe ca nyuma. Ku bwoko bw'Abaheburayo muri irya misi ya Yesu na Yohana Umubatizi, mbega ni ikihe kintu cari ingirakamaro cane? Ni umugambi bo bari bafise, umugambi w'iyobokamana? Oya, ukuza kwa mbere kwa Kristo n'integuza yiwe yibereye ngaho. Kandi kuba atavyiyumvira muri ubwo buryo, Yesu yaravuze ati mu nsengero busa bagendana ivyagezwe mu ntoke, ariko Yesu yarababwiye ati nimugenzure ivyanditswe, kuko nivyo binshingira intahe. Ati mwebwe umengo murafise ubugingo budashira mu vyanditswe, ariko nivyo binshingira intahe, kuko ivyanditswe vyavuga ko Mesiya azoza. Ku bwoko bw'Abaheburayo yaraje, ntibabiha agaciro. Yaje mu biwe, abiwe ubwoko bw'Abaheburayo nk'igihugu ntibamwakiriye, n'idini ry'Abaheburayo naryo ntiryamwakiriye, n'umuherezi mukuru n'inama nkuru y'ikombe ntibigeze bamuha ikaze, ariko bamuciriye ku rubanza. Bavuga ko yari umuvugishwa w'ikinyoma, ko yari yarogose, bamucira urwo gupfa. Mesiya wabo bwite, uwo bari barindiriye, ntibanezerejwe n'uburyo hashikijwe ukuza kwa Mesiya. Iyi Imana isezeranye ikintu gikomeye cyane, igishitsa mu buryo buciye bugufi. Kandi iyo isezeranye ikintu gikomeye cyane gose, igishitsa mu buryo buciye bugufi cyane gose. Yarasezeranye ukuza kw'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi iryo sezerano yarishikije mu buryo buciye bugufi muri Yohana Umubatizi. Kandi igihe yanasezerana ukuza kwa Mesiya, ariryo ryari sezerano rikomeye cyane, yarishikije mu buryo buciye bugufi cyane. Umusore w'umubaji w'i Nazareti niwe yari umuntu uwariko ashikirizwamwo ukuza kwa Mesiya. Mu mukozi w'umwubatsi, umufundi, hari kuhashikirizwamwo isezerano rikomeye cyane rihwanye n'ico gihe. Kumbura abantu benshi bari gushobora kuvuga bati, iyo aza kuba umuherezi mukuru, kumbura ibintu vyari kuba bitandukanye n'ivyo. Iyo aza kuba umwana w'umuherezi mukuru, kuko umuherezi mukuru yari kumushigikira, kandi bose bari kumwizera. Iyo aza kuba umwana w'umuntu akize cyane wo mu bwoko bw'Abaheburayo, umuherezi mukuru yari kumushigikira, kuko yari kuba ari mu rwego rw'abakire, abanyamuji, kandi umuherezi mukuru nawe ni uwo mu rwego rw'abanyamuji, abakire. Kubw'ivyo rero abantu bose b'abanyamuji bari kumushigikira, ariko yaje ugushizwaho kuza kwa Mesiya kwashikirijwe mu musore w'umubaji, mu mufundi. Ntabwo yashigikiwe n'abantu b'abanyamuji, ntiyashigikiwe n'inama nkuru y'ikombe, inama nkuru y'idini ry'Abaheburayo, ntiyashigikiwe n'umuherezi mukuru, kuko bo bari bari mu rwego rw'abantu bahambaye cyane, abanyamuji. Kandi Yesu nawe yari ari mu rwego ruciye bugufi cyane rwo mu bantu basanzwe. Umwubatsi, umufundi, si umuntu wo mu bantu bakomakomeye, ariko yamara kubera ko yari yavutse
vendió de la Virgen María, abyawe n'inkumi mariya era un príncipe, yari umuganwa de David, ukomoka muri dawidi aunque era pobre. naho yari akenye. Y saben ustedes una cosa, kandi mwamuzi ikintu kimwe, aunque ustedes sean pobres, nubwo mwamukenye, aunque ustedes no sean de la alta sociedad, nubwo mutoba abantu bo mu rwego rwo hejuru, ustedes han venido kubera ko mwebwe mwaje por medio de Jesucristo, biciye muri Yesu Kristo umukiza wacu, como nuestro mu kumwakira nk'umukiza wacu Espíritu Santo, no kuronka mpwemu yera, nuestros pecados, mu kozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo. Twebwe rero pertenecemos turabo a una nueva creación, mu byaremwe bishasha, turabo a la iglesia de Jesucristo. mu ishengero rya Yesu Kristo, Y por consiguiente, kandi mu yandi majambo somos de la alta sociedad. turabo mu rwego rukomeye cyane rwo hejuru cyane, ariko atarabo mu rwego rukomeye cyane rwo ngaha ku isi, ariko Del cielo, turabo mu rwego rwo hejuru bo mu ijuru, ari nabo Imana ariyo ari kirenga muri bo. Natwe turi abana b'Imana, abana bo mu mwami w'isanzure ryose. Rero mwitegereze, Dios nos ha colocado Imana yadushize en la posición más alta mu kibanza cyo hejuru del universo completo. cyo mu isanzure ryose. No hay nadie que tenga una posición más alta Nta wundi n'umwe afise ikibanza cyo hejuru kurusha igifiswe n'abacunguwe n'amaraso ya Kristo. Turi abana, abahungu n'abakobwa b'Imana. Uwo ni wo mwanya wo hejuru cyane mu ijuru no mu isi, y otra mayor. nta wundi uruta uwo. Estamos en la posición Turi mu kibanza, de la realeza turi abo mu muryango wa cami. del universo. We ni we mwami w'isanzure ryose iyo riva rikagera, kandi Yesu Kristo yaduhinduriye Imana yacu abami Sacerdote. n'abaherezi. Ahora no se preocupen, Rero ntimuhagarike umutima una posición alta aquí. namba mudafise umwanya wo hejuru ngaha ku isi, ikibanza gikomeye cyane ngaha ku isi. Imyanya, ibibanza byo ngaha ni iby'igihe gito, ni ibibanza bihera. Umwanya wowe ufise nanjye afise mu bwami bw'Imana Toda la eternidad. ni umwanya w'ibihe bidashira. Ahora vean ustedes, Rero mwumve namwe cosas grandes ingene ibintu bikomakomeye vienen en forma sencilla. biza mu buryo buciye bugufi, Dios obra kuko Imana ikora, sus promesas grandes. Imana ishitse amasezerano yayo akomakomeye mu buryo buciye bugufi. Él prometió Yarasezeranye enviar a sus hijos aquí a la tierra. kurungika abana bayo ngaha ku isi, kandi barungika Forma sencilla. mu buryo buciye bugufi, Pero lo grande ariko igikomeye lo llevamos por dentro. tukigendana indani. A Cristo dentro de nosotros. Kristo ari imbere muri twebwe, Alma n'ubugingo bwacu bwavuye ku Mana. Nico kintu gikomeye cyane, cielo buva mu ijuru, es parte de Dios. ni igice c'Imana, Parte de Dios. turi igice c'Imana. Eso es que somos Nico gituma hijos e hijas de turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Dios. Y para los hijos e hijas de Dios, Kandi ku bahungu n'abakobwa b'Imana, mwitegereze, Dios envió Imana yarungitse cumplimiento ugushitswa de la venida kukuza del precursor kw'integuza y la venida del precursor hamwe no kuza k'uwo yateguriye inzira, ukuza kwa mbere de Jesucristo kwa Yesu Kristo y su precursor. hamwe n'integuza yiwe. Y para el día posterior, Ku munsi wa nyuma naho promesa dufise isezerano segunda venida de ryo Cristo. kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'integuza yiwe. Si fue todo sencillo Nimba byose byabaye ibyoroshe años atrás, mu myaka 2000 iheze, ¿será sencillo para el día posterior? bizoba byoroshe ku munsi wa nyuma? Claro que sí. Igome cyane. Rero Muchas personas abantu benshi dicen, baravuga bati, sabemos turazi que Elías tiene que venir. ko Eliya ategerezwa Antes kuza que venga el día grande imbere de la y'uko venida de haza umunsi ukomeye uhambaye uteye ubwoba w'uhoraho. Dios. Ese es el precursor Iyo ni integuza de la segunda venida de Cristo. yo kuza kwa kabiri kwa El Kristo, Bautista nk'uko na Yohana umubatizi yabaye integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo. Jesucristo dijo de Juan el Bautista, Yesu Kristo yavuze kuri Yohana umubatizi si ustedes lo quieren recibir, ati, nimwaba mushaka kubyemera, ni umwe Eliya yavugwa ko azoza. capítulo Matayo igice ca 11 verso 14. murongo wa 14. Ahí está Aho niho biri lo que Jesucristo dice. ibyo Yesu Kristo yavuze ku bijanye na Yohana umubatizi. Y si queréis recibirlo, Kandi nimwaba mugomba kubyemera, él es aquel Elías que uwo niwe Eliya yavuzwe ko azoza. había dicho de Juan, Yari yavuze kuri Yohana, porque todos los profetas y la ley kuko bavugishwa n'Imana bose profetizaron hasta Juan. bavugishijwe bo n'ivyagezwe gushitsa igihe ca Yohana. No kuvuga yuko ubundi bavugishwa Antiguo Testamento bice mu bavugishwa mu isezerano rya kera no vendría
ntibwari kuza, no habría más profetas de la ntihari kuba abandi bavugishwa mu isezerano rya kera. uwa nyuma yabaye Yohana Umubatizi. Ahora los profetas abavugishwa rero bari kuza, vendrían en el Nuevo Testamento, bari kuza mu isezerano risha, aparecerían bari kugaragara dispensación de la mu gracia kiringo c'ubuntu, y apareció allí el primero. kandi aho habanje kugaragara uwa mbere akomeye cyane, umuvugishwa w'ikiringo Yesu. Jesús colocó hanyuma Yesu yashyize mu ishengero ry'iwe intumwa, profetas, abavugishwa, evangelistas, abavugabutumwa, pastores abungere y maestros. n'abigisha. Ahora podemos ver rero dushobora kubona que siempre ko buri gihe que una dispensación aparece iyo ikiringo gitanguye giserutse, abavugishwa de la dispensación anterior, bo mu kiringo termina kiba carabanjije baca barangiza, el programa divino. hanyuma umugambi w'Imana ugatangura, umugambi w'Imana wo mu kiringo gishasha. Rero Jesús también dijo de Juan el Yesu yari yavuze kuri Yohana Umubatizi ati, mu bavyawe n'abagore no hubo ninguno mayor que Juan. ntihigeze kuboneka uruta Yohana. San Juan capítulo 11 verso 11 Yohana igice ca 11 umurongo wa 11 dice de cierto haravuga ngo, ndababwira ukuri, entre los que nacen de mujer mu bavyawe n'abagore no se ha levantado ntihigeze kuboneka umuntu aruta Yohana Umubatizi, pero el más pequeño en ariko el reino umutoya de los cielos mu bwami bwo mw'ijuru mayor es que él. aramuruta. El más pequeño del reino de los cielos umuto cyane wo mu bwami bwo mw'ijuru es mayor que Juan el Bautista. araruta Yohana Umubatizi. ¿Cómo puede ser posible esto? none ivyo bishoboka bite? Porque en el Antiguo Testamento kuko mu isezerano rya kera encontramos turabona a los profetas abavugishwa n'Imana que son los siervos de Dios, ko ari abasuku b'Imana, al pueblo de los siervos, nabo mu ihanga ry'abashumba basuku, nabo mu bwoko bw'Abaheburayo. Testamento, mu isezerano risha naho los creyentes en Jesucristo, abizera Yesu Kristo con la sangre de bogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, lleno del Espíritu de Cristo, buzuzwa mpwemu wa Kristo, ari nabo consiguiente mu yandi majambo barose ukuvuka bwa kabiri, y han nacido en el reino de kandi bavukiye mu bwami bw'Imana, hijos n'abahungu e hijas de Dios. n'abakobwa b'Imana. ¿Y qué es más grande? none ninde mukuru ku Mana? Un hijo, ni umwana un siervo. canke n'umushumba? Hijo es mayor. umwana niwe mukuru. No importa que sea recién nacido, ntaco bitwaye n'ubwo yoba avutse ubwo nyene, es mayor. niwe mukuru Es el heredero. kandi niwe muragwa. Un hijo es heredero. umwana ni umuragwa, Un siervo no es umushumba, umusuku si umuragwa. kubw'ivyo rero es mayor. umwana niwe mukuru, Es el más pequeño. naho yoba ari muto cane. ¿Vieron que no hay contradicción? mwabonye yuko atakwivuguruza guhari mu vyanditswe. Ahora podemos ver rero dushobora kubona más pequeño del ko reino umuto cane wo mu bwami bwo mw'ijuru es mayor que Juan el Bautista. aruta Yohana Umubatizi. Encontramos turabona que para la primera venida de Cristo, ko mu kuza kwa mbere kwa Kristo, Dios envió Imana yarungitse a Juan el Bautista, Yohana Umubatizi, un poderoso profeta. umuvugishwa akomakomeye cane. hanyuma El Bautista Yohana Umubatizi yavuze uno que vendría después de él. kuwuzoza inyuma yiwe, Cuando apareció, kandi igihe yaboneka yaseruka, Bautista dijo, Yohana Umubatizi yaravuze ati, uyu niwe muntu, uyu ni wa mugabo umwe navuga después de mí, ko azoza inyuma yo yanje, no soy digno. ati ntibimbereye Darle la correa de su gupfundurura akagozi k'inkweto yiwe. Él dijo, yaravuze bautizo, ati, jewe ndababatiza mu mazi, pero él les bautizará ariko we azobabatiza en Espíritu Santo y fuego. muri mpwemu yera n'umuriro. Y ahora, rero los que siguieron a Juan el Bautista, abakurikiye Yohana Umubatizi en aquellos días, muri irya minsi, dos de ellos babiri muri bo, Yohana na Andereya, escucharon a Juan el Bautista, bumvise Yohana Umubatizi avuga ati, el Cordero, nguyu umwagazi w'intama y se w'Imana, fueron detrás de Jesús. baca bakurikira Yesu. Dos de los discípulos de Juan babiri mu bigishwa ba Yohana dejaron a Juan baretse Yohana y se fueron con Jesús. bajana na Yesu. No se fueron enojados con Juan, ntibagiye bashavuriye Yohana, más bien se fueron agradecidos a ariko Juan, bagiye bakengurukira bashimira que Yohana se había mostrado ko yari yaberetse el varón, el hombre, uwo mugabo wa muntu yari kuza inyuma yiwe, ari we yari amuruta, y si era mayor que Juan. kandi namba yararuta Yohana. Los discípulos de Juan, abigishwa ba Yohana, tenían que seguir, mbega ninde baterezwa gukurikira, al menor muto o al mayor. canke mukuru? Juan el Bautista.
yohana umubatizi había dicho en una ocasión yari yavuze igihe kimwe acerca de Jesús, avuga kuri yesu cuando le dijeron, igihe bamubwira mira ahora aquel del cual tú dices, baterega umwe washingira intahe a él le siguen más personas que a ti, atakurikirwa n'abantu benshi y kukurusha bautiza más personas. kandi abatiza abantu benshi kukurusha. Juan el Bautista dice, yohana umubatizi yaravuze ati we bimukwiriye gukura a mí menguar. nanjye ngacishwa bugufi. Juan el Bautista yohana no umubatizi estaba celoso. ntiyarashavuye. Juan el Bautista yohana umubatizi estaba consciente yarazi de que el que venía después de él yuko uzoza inyuma era yiwe mayor que él. azoba muruta, Y ese era kandi que bautizaría. uwo niwe yari kubatiza muri mpwemu yera n'umuriro. Juan el Bautista yohana umubatizi llegaba hasta el bautismo en agua. yagajeje ku mubatizo w'amazi. De ahí en adelante continuaba Jesús. aho niho yesu rero yahereye araheza arabandanya. ari we Prometió a sus discípulos yasezeraniye abigishwa biwe el bautismo del Espíritu Santo umubatizo wa mpwemu yera n'umuriro para recibir kugira ngo el bautismo del baronke Espíritu Santo, umubatizo wa mpwemu yera n'umuriro que son las primicias del Espíritu. ari wa mushuzo wa ¿A mpwemu. quién había que seguir? mbega ninde bategerezwa gukurikira? Jesús. yesu. Los que creyeron en Juan el Bautista abizeye yohana umubatizi hanyuma bakurikira yesu hicieron correctamente. babikoze neza cyane, kuko yohana umubatizi yigisha Creyeran en el que vendría ko después. bokwizera ubuzoza inyuma yiwe. En el libro de los Hechos, capítulo mu 19, gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 kuva ku murongo wa mbere ukabandanya, mutagatifu pawulo yigishije abigishwa ba yohana umubatizi Juan el Bautista enseñó ko yohana umubatizi yigishije ko bokwizera ubuzoza hanyuma yiwe. que San Pablo encontró a unos discípulos n'igihe mutagatifu pawulo yahura n'abigishwa ba yohana hariya muri y efeso, le preguntó, arababaza ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ati mbega mwararose mpwemu yera inyuma y'uko mwizeye, mumaze kwizera? Capítulo 19. igice cya 19. Aconteció que entre tanto que Apolos maze apolo akiri i korinto, pawulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri efeso, asanga y'abigishwa bamwe. les dijo, arababaza el Espíritu Santo ati cuando mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído. nabo baramwishyura bati ntitwari bwanabyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Y Juan el Bautista kandi yohana umubatizi les había dicho, yari el yababwiye que viene después de mí, ati ubuzoza inyuma yanje azobabatiza con Espíritu Santo y fuego. muri mpwemu yera n'umuriro. Como que no conocía muy bien el mensaje de Juan. ni nk'uko umengo ntibari batahuye neza ubutumwa bwa yohana, Les había hablado. nubwo yohana yari yababwiye ko uzoza inyuma yiwe. Importante escudriñar ni ingirakamaro cyane kugenzura los mensajes ubutumwa del precursor de bw'integuza la venida del Señor. yo kuza k'umwami, En los mensajes del precursor kuko mu butumwa bw'integuza está lo que hará el precursor. haba harimwo ibizokorwa n'uwo yateguriye inzira, ubuzoza El precursor. inyuma y'integuza. Y allí estaba, aho rero hari dicho por el precursor, ibyavuzwe lo n'integuza, que el precursor. hari harimwo ibizokorwa n'uwo yateguriye inzira, azobatiza muri mpwemu yera n'umuriro. rero Que había Espíritu Santo. bo ntibari bwamenye yuko na mpwemu yera yatanzwe. Pablo, araheza arababwira ati pawulo ati none mwabatijwe umubatizo ki? ellos dijeron en el bautismo bati umubatizo wa de yohana. Juan. pawulo ati yohana yabatije umubatizo wo kwihana, Diciendo al pueblo que creyesen en abarera aquel abantu que ko vendría después de bakwiye él. kwizera uzoza hanyuma yiwe, El Cristo. ni yesu kristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en babyumvise el nombre del babatizwa Señor Jesús. mu izina ry'umwami yesu. Y habiéndoles impuestos pawulo amaze impuestos kubarambika por las manos, kubiganza, vino sobre ellos el Espíritu mpwemu Santo, yera y hablaban abaza en ko lenguas, y bavuga profetizaban. izindi ndimi, bavugishwa n'imana. Eran por todos unos abo bose bari abagabo nk'12. Ahora, ¿quiénes eran los none ni que bande estaban recibiendo el Espíritu Santo? bari ko bararonka mpwemu yera? ni bande bari bararose mpwemu yera Siguiente, el Nuevo
mu yandi majambo bararose ukuvuka bwa kabiri n'abizera n'abakurikiye uwateguriwe inzira. ni ukuvuga ngo abizera ba Yesu Kristo, abizera Yohana umubatizi bagumanye gusa umubatizo w'amazi kugira ngo bashobore kuronka mpwemu yera, bityo bavuka ubwa kabiri bategerezwa gukurikira uwo mugabo yari kuza inyuma ya Yohana umubatizi. Uyo ni Yesu Kristo. kandi umubatizo wa mpwemu yera ni umushuzo wa mpwemu, aho umuntu mu kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wiwe akoze ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo, hanyuma aronka mpwemu wa Kristo. mu yandi majambo aronka ukuvuka bwa kabiri, akavukira mu bwami bw'Imana, bityo akaronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. ku munsi wa nyuma turafise isezerano ry'uko abahungu bose n'abakobwa b'Imana bazoronka iciyongera ku mushuzo wa mpwemu, iciyongera ku mubatizo wa mpwemu yera, hamwe no kuvuka bwa kabiri bazoronka umwuzuro wa mpwemu yera, kandi mu yandi majambo bazoronka uguhindurwa kw'imibiri yabo, bazoronka umubiri uhoraho. natwe bakiri bazima n'abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho. uno mugisha uzoba wabande? uno mugisha uzoba uwo batoranijwe n'Imana. ku munsi wa nyuma bazoba bariko bumva ijwi rirenga ry'inzamba, kuko inzamba ya nyuma izovuga. abapfuye bizera Kristo nibo bazobanza kuzuka, bazozuka bari mu mibiri itabora. natwe bakiri bazima tuzohindurwa. bikenewe ko tuba turiko twumva inzamba ya nyuma. iyo tubwiwe kwijwi risemerera canke inzamba isamiranye canke ivuze canke umuturagaro uturagaye, n'umuntu atangaza avuga ubutumwa. rero turafise isezerano ryo ku munsi wa nyuma, isezerano ry'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma ihamagara yegeranya abatoranijwe n'Imana bose. iryo ni ijwi rya Kristo rivugisha abantu biwe ku munsi wa nyuma. nico gituma mu vyahishuriwe Yohana igice ca mbere umurongo wa 10 na 11 hatubwira ngo ku munsi w'umwami nari muri mpwemu. umunsi w'umwami ni uwuhe? ni ikimpombe c'indwi, kuko umunsi umwe imbere y'umwami ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. kandi iminsi ya nyuma ni ikimpombe ca gatanu, ikimpombe ca gatandatu, hamwe n'ikimpombe c'indwi. rero umunsi wa nyuma imbere y'Imana ni ikimpombe c'indwi. uwo ni wo munsi w'umwami. numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. iryo jwi rirenga nk'iry'inzamba ni ryande? reka turabe nyene iryo jwi uwo ari we. rivuga riti ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. ni ijwi rya Yesu Kristo umukiza wacu, kuko we niwe Alfa na Omega, ni uwa mbere n'uwa nyuma n'uw'iherezo. ni Kristo aganiriza ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma mu kimpombe c'indwi, kandi mu ijwi ryiwe araduha ubutumwa bwiwe bwa nyuma, agahamagara akegeranya abatoranijwe biwe ku munsi wa nyuma.
kandi azotuma abamarayika biwe n'ijuru rirenga ry'inzamba bakoranirize hamwe abatoranijwe. San Mateo, Matayo capítulo 24, igice ca 44 umurongo wa 31. ¿Y ahora qué estará hablando esta voz? None iryo jwi rizoba ririko riravuga ¿Qué iki? estará hablando Cristo en el día postrero? Ni iki Kristo azoba ariko aravuga ku munsi wa nyuma? Mu vyeshuro Yohana igice ca 4 umurongo wa mbere haravuga ngo, Después de esto miré, y hanyuma una y'ivyo puerta ndavye abierta en el mbona cielo. mw'ijuru urugi rwuguruye. Y la primera voz que oí, como Kandi rya trompeta jwi nabanje hablando kumva conmigo, rivugana nanje ari dijo, nk'iry'inzamba rirambwira riti, aquí tenemos nuevamente aha esta kandi voz de turafise rino jwi rirenga ry'inzamba. trompeta. Es la voz de Cristo. N'ijwi rya Kristo Dijo, riravuga riti, sube acá duguze hano y yo te mostraré las cosas que ndakwereke sucederán ibintu después bizobaho de estas. hanyuma y'ibi. La voz de Cristo en el día postrero Ijwi rya Kristo ku munsi wa nyuma estará dando a conocer rizoba ririko las cosas que deben suceder riramenyekanisha ibintu bitegerezwa kuba vuba en este tiempo final. muri iki gihe ca nyuma. Y ahora, ¿cómo vamos a escuchar None ni gute tuzokumva iryo jwi para poder comprender kugira ngo dushobore las cosas gutahura que estarán sucediendo ibintu bizoba biriko biraba en este tiempo final? muri iki gihe ca nyuma? En la misma forma, Mwa bwa buryo la nyene voz de Cristo ijwi rya Kristo ha sido escuchada ryagiye a ryumvikanamwo través biciye de estos 2000 años que muri ino hemos myaka ibihumbi bibiri yaheze. vivido. San Pablo decía, Mutagatifu Pawulo yaravuga ngo si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. y en la manifestación Kandi mu kugaragara del Espíritu Santo kwa mpwemu a yera través de los apóstoles, biciye mu ntumwa, a través de San Pedro, biciye muri Mutagatifu a través de Petero, San Pablo, biciye muri y Mutagatifu a través Pawulo, de los diferentes ángeles mensajeros, biciye no mu bamarayika ntumwa las batandukanye, 7 edades de la iglesia, ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Cristo en el Espíritu Santo Kristo muri mpwemu yera ha estado hablando yamye avuga y ha estado llamando y juntando kandi yamye ahamagara yegeranya a sus hijos abana biwe de etapa en etapa. uva mu ntambo kuja mu Y así ha yindi. estado cumpliendo su promesa. Uko niko rero yagiye ashitsa isezerano ryiwe ryo muri Yohana igice c'icumi umurongo wa 14 kugeza kwa 16, Yo soy el buen ahavuga ngo ni jewe mwungere mwiza, conozco mis ovejas, ndazi zanje las mías me conocen, n'izanje ziranzi, así como el Padre me conoce nk'uko data nzi y yo conozco al Padre. nanje nkamumenya, Pongo mi vida kandi por las ndigura ovejas. intama zanje, También kandi mfise otras ovejas n'izindi que no son de ntama perder. zitari izo muri uru rugo. O sea que no son del Ni ukuvuga ko atari izo mu bwoko bw'Abaheburayo. aquellas también debo traer Nazo nyene birankuye kuzija imbere, y oirán mi voz. zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Escuchar la voz de Cristo. Ni gute bazokumva ijwi rya Kristo? Por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo. Nibiciye mu kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, agaragariye muri buri umwe mu ntumwa ziwe, uva mu gihe uja mu kindi. Mensajero de cada etapa. Kristo yamye ari mu ntumwa ya buri ntambuko, ariho agaragariye, avuga, ahamagara yegeranya Sus escogidos. abatoranijwe, Estado colocando kandi yamye abashira en su redil. mu mukuku wiwe, ariryo shengero ryiwe, umubiri wiwe w'ibanga w'abizera. Para el día postrero. Ku munsi wa nyuma naho Vamos a escuchar la ni voz gute de Cristo. tuzokumva ijwi rya Kristo Vamos a conocer todas ririko estas riratumenyesha ritubwira ibi bintu cosas. Sucede de pronto. bitegerezwa kubaho vuba. Tiene que haber un instrumento. Hategerezwa kuba igikoresho bino bintu bitegerezwa kuba Dadas a conocer. byumvikaniramwo, bivugirwamwo. Ico gikoresho gitegerezwa kuba ari umuntu asizwe mpwemu yera ku munsi wa nyuma, Un profeta. ategerezwa kuba ari umuvugishwa. Rero A ver si la Biblia, reka turabe namba Bibiliya itubwira un mensajero, ku ntumwa runaka, cual intumwa runaka a conocer. izomenyekanishirizwamwo bino bintu, izovugirwamwo bino bintu. Tiene que ser cumplido. Kuko namba ari sezerano ritegerezwa gushitswa, rino sezerano rigashitswa ku ishengero rya Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma. Apocalipsis, Ivyahishuriwe Yohana capítulo igice 22, ca 22 verso 6. murongo wa 6 kabandanya haravuga ngo, Y me dijo, arambarira tus palabras son ati ayo fieles y majambo verdaderas. nayo kwizerwa nayo kuri, Y el Señor, kandi el umwami Dios de los espíritus de los niyo profetas, mana igera impwemu zo bavugishwa nayo,
ha enviado su ángel yatumye umumarayika para mostrar wiwe a sus siervos kwereka abagorano biwe las cosas que deben suceder pronto. ibigira bibeho vuba. Ahí tenemos aha al turafise ángel mensajero, marayika ntumwa, al profeta mensajero umuvugishwa ntumwa de Jesucristo, wa Yesu Kristo enviado para darle a yarungitswe conocer a la iglesia de kugira ngo Jesucristo abwire ishengero rya Yesu Kristo todas estas cosas que bino deben bintu suceder. byose bitegerezwa kubaho vuba. Ese es el enviado uwo ni we yatumwe para n'Imana este tiempo final. muri iki gihe ca nyuma Para conocer kugira ngo todas amenyekanishe estas cosas que deben suceder bino bintu byose bitegerezwa kubaho las vuba, cuales Jesucristo hari nabyo Yesu Kristo yavuze las daría a conocer ko a los azobimenyekanisha que subieran akabibwira abazoduga aho azoba ari. Dugutse hano las ndakwereke cosas que han de suceder. ibintu bigiye kubaho Después de hanyuma y'ibi, hay que subir no kudugira a la edad de la piedra mu angular, gihe c'ibirego que mfuruka, es la edad de oro, arico gihe c'izahabu iglesia de Jesucristo. c'ishengero rya Yesu Kristo, aho Jesucristo estará Yesu manifestado Kristo azoba ahagaragariye muri mpwemu yera en su ángel mensajero. ari muri marayika we ntumwa, Mensajero muri uno mumarayika ntumwa arungika kugira ngo todas estas cosas, amenyekanisha avuge bino bintu bitegerezwa kubaho vuba, así como habló nk'uko por yavuze medio de los ángeles biciye mu mensajeros bamarayika angelicales, ntumwa b'ibihendwe by'ishengero, hasta el día postrero, avuga no ku munsi wa nyuma, hasta la edad de la piedra angular. avuga ishengero ryiwe mu gihe c'ibireko z'ifuruka. Apocalipsis 22, verso 16, ivyahishuro Yohana igice ca 22 umurongo wa 16 haravuga ngo yo Jesús jewe he Yesu enviado mi ángel ntumye umumarayika wanje a los testimonios gushingira intahe mwebwe de ivyo estas cosas en las iglesias. kubw'amashengero. ¿A quién ha enviado Jesucristo? Ninde Yesu Kristo atumye? A su ángel mensajero Ni marayika wiwe ntumwa para dar testimonio kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu bitegerezwa kuba, de estas cosas. ashingire intahe bino bintu, abishingire intahe amashengero. Kubw'ivyo rero ku munsi wa nyuma amashengero yose azogira ihigwe hamwe n'umugisha Tener en la tierra wo kugira ku isi marayika ntumwa wa Yesu Kristo testimonio ashinga intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, y el que es de Dios kandi uw'Imana oirá la voz de Dios. azokumva ijwi ry'Imana, ijwi rya Yesu Kristo biciye muri marayika we ntumwa. Jewe Yesu Enviado mi ángel ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. pero no es necesario que Elías venga primero. Ariko ntibikwiye ko Eliya abanza kuza Preguntando la segunda venida de Cristo. ateguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Así dijeron Uko niko los discípulos de Jesucristo. bavuze abigishwa ba Yesu Kristo, kuko abafarisayo n'abasadukayo bari bababwiye Que Elías venga primero. bati ni ngombwa ko Eliya abanza kuza akagarura ibintu byose. Matayo Capítulo 17. igice ca 17 Verso 10 en adelante dice, umurongo w'icumi ukabandanya haravuga ngo luego que bajaron del monte de la transfiguración, bamaze kumanuka bavuye ku musozi wo guhindurirwako, donde vieron aho babonye aho bagize iyerekwa de la venida del reino de Dios, ryo kuza k'ubwami bw'Imana n'umwana w'umuntu ángeles viniendo azananye n'abamarayika b'Imana baje mu bwami bw'Imana. Aho babonye Mose na Eliya, con su rostro como el sol. mu maso hiwe Yesu naho hasa n'izuba. Rero Cuando bajan del monte de la transfiguración, bamanutse bavuye kuri uwo musozi wo guhindurirwako, en el capítulo 17, mu verso gice ca 10 al 17 13, umurongo w'icumi kugeza kwa 13 nos dicen, haratubwira ngo entonces sus discípulos le preguntaron, abigishwa baramubaza ¿por bati qué pues dicen los none escribas que rero es niki necesario que gituma Elías venga primero? abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Respondiendo Jesús les dijo, Yesu arabishura ati a la verdad, Elías viene primero Eliya y azoza koko restaurará aroranye todas las cosas. byose neza. Está hablando del Elías que vendrá en este tiempo Harakavuga kuri Eliya azoza muri iki gihe ca nyuma para la restauración de todas las kugira ngo agarure ibintu byose. cosas. Mas os digo que Elías ya Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza. ahora está hablando de Juan el Bautista. Rero aha ariko avuga kuri Yohana Umubatizi, yamara ntibamumenye, ariko bamwigiriye ko bagomba kose. Así también el Hijo del Hombre Uko niko padecerá de él. n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Entonces los discípulos comprendieron Buno que les había abigishwa hablado de batahura Juan el ko Bautista. yababwiye Yohana Umubatizi. Ahí podemos ver Aha dushobora kubona que no se habían dado cuenta la gente ko abantu batari bamenye que Elías, el precursor de la primera venida de Cristo, ko hari Eliya integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, ko yari yaje ndetse yagiye, yari yapfuye, no se habían dado cuenta ariko ntibari bwabimenye que Juan el Bautista ko Yohana era el Umubatizi Elías que tenía que venir
yari Eliya ategerezwa kuza muri kijya gihe. Nuko iyobokamana rya kijya gihe ryari ririndiriye ugushitswa k'ubwo buvugishwa mu buryo busanzwe buboneka. Bari barindiriye ko umuvugishwa Eliya umwe yagenda yajanwa n'umukogote w'umuriro canke ibikara ibiguruka, bari barindiriye yuko kandi agaruka mu mukogote w'umuriro wa wundi nyene Eliya. Ariko Imana isezeranye ukuza ko umuvugishwa yamaze kuza muri kahise akagira ubukozi bwiwe, iyo yongeye kumurungika mu gushitswa kw'isezerano ry'uko azorungika Eliya, azokongera gutuma Eliya, no kuza kwa mpwemu yera mu wundi muntu akora ubukozi bwa Eliya. Ubukozi bwa Eliya bwaragaragajwe muri Eliya w'Itishubi, bugaragazwa na mpwemu yera. Nico gituma mutagatifu Petero yavuze ati mpwemu wa Kristo yarari muri bo, no kuvuga mu bavugishwa n'Imana, ati niwe yavuga yatagura ivy'imibabaro ya Mesiya. Rero mpwemu wa Kristo, mpwemu yera mu wundi muntu aje agakora ubukozi bwa Eliya, azoba ari ugushitswa ko kuza kwa Eliya. Ubukozi bwa Eliya bwari buri muri Eliya w'Itishubi, bukorwa na mpwemu yera. Hanyuma hari imigabane ibiri igaragajwe na mpwemu yera muri Elisa, wasavye imigabane ibiri ya mpwemu yari iri muri Eliya, kandi yarabihawe. Kandi igihe abana babiga ivy'ubuvugishwa babona ko Elisa yatoye umutamana wa Eliya igihe yari yaduganywe n'umukogote w'umuriro, agacamwo kubiri Yorodani gacikamwo kubiri, nk'uko umuvugishwa Eliya yari yabikoze. Abana babiga ivy'ubuvugishwa baravuze bati mpwemu wa Eliya yimukiye kuri Elisa. Yari incuro ya kabiri aho ubukozi bwa Eliya bwariko bugaragarira ku isi, ariko bwariko bugaragarira mu wundi muntu, umubiri w'inyama witwa Elisa. Ubukozi bwari ubukozi bwa Eliya. Ku ncuro ya gatatu naho aho ubwo bukozi bwagaragaye ku isi hari muri Yohana Umubatizi. Numwe Eliya yari kuza ategurira inzira umwami mu kuza kwiwe kwa mbere. Ku ncuro ya kane naho aho ubukozi bwa Eliya bwari kugaragara ku isi yari kuba ari nk'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yari kubirimwo ubukozi bwa Eliya buriko bukorwa na mpwemu yera mu ncuro ya kane. Kandi kubavuga bakifuza no kumenya ibijanye na Eliya ateguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, nashaka kubabwira ko Eliya yamaze kuza, kandi yarategurije ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Yari mpwemu yera igaragariye muri Revera William Branham ikora ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya kane. Yaramaze kuza kandi yaragiye, kandi yaramaze gukora igikorwa ciwe, umurimo wiwe. Yarategurije ukuza kwa kabiri kwa Kristo. None mwamuzi ikintu kimwe, Eliya azogaruka mu ncuro ya gatanu, kandi uwo niwe Eliya azoba ari mw'ishengero ry'abanyamahanga ndetse no mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi niwe azohindura ubwoko bw'Abaheburayo. Ariko ntihazoza Eliya wenyene, hazoza na Mose. Tuzogira ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu, ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, hamwe n'ubukozi bwa Yesu mu ncuro ya kabiri. None ninde yamye afise ubwo bukozi akabukora? Ni mpwemu yera. Yari mpwemu yera muri Mose, muri Eliya no muri Yesu. Mutagatifu Pawulo yaravuze mu Baheburayo igice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri ati kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo. Imana ubwayo yavuze biciye mu bavugishwa nayo mu isezerano rya kera, yavuze biciye muri Yesu.
imana ubwayo Su Espíritu Santo mpwemu yera ubwiwe habló por medio de los niwe profetas, yavuze biciye mu y él bavugishwa profetiza esos ministerios kandi a los niwe profetas, akora ubwo bukozi y el akabakorera mu desarrollo de bavugishwa Jesús en todo su ni plenitud. nawe yagaragariye muri yesu mu mwuzuro wose Pero el ministerio de akora Jesús, ubukozi bwa el yesu ministerio mesiánico, ubukozi bwa mesiya él es el único que tiene niwe ministerio, umwe rudenda afise ubukozi el Espíritu Santo, mpwemu yera y los opera kandi abukora de tiempo en tiempo mu bihe bitandukanye akabukorera mu bavugishwa arungika para este tiempo final. muri iki gihe cya nyuma ¿Qué será la venida de Elías? mbega ukuza kwa eliya mu kwigaragaza kwiwe kwa gatanu azoba ari iki Como uno de los dos olivos nk'umwe mu myelayi ibiri Apocalipsis capítulo yo mu 11 byahishuwe igice cya 11 y de Zacarías na capítulo 4, zekariya igice cya 4 porque esos dos olivos kuko iyo myelayi son ibiri los dos ungidos n'abasigwa que están babiri delante de la presencia bari imbere y'ukugaragara kw'imana precursor de la segunda venida de Cristo. integuza yo kuza kwa kabiri kwa kristo ariko aratubwira El ministerio de Elías por qué en esta ocasión ku kizoba ari ubukozi bwa eliya mu nshuro ya gatanu el pueblo hebreo a Cristo, ubuzohindukiririza ubwoko bw'abaheburayo kuri kristo el cual estará juntamente con ari we azoba ari kumwe na mose ¿y qué será? Elías viniendo por qué en esta ocasión? na eliya aje mu nshuro ya gatanu we azoba ari we ku rupapuro rw'amajana 399 mu gitabo cy'imatanije mu gisipanyoro En la pregunta número mu kibazo 11, ca 11 vean mwumve le preguntan al reverendo uko bamubajije revera william branham el Elías que viene a predicar a los eliya judíos, azoza kubwira ubutumwa abayuda es el verdadero Elías que ni estuvo umwe en los eliya días de w'ukuri umwe yari ahari mu minsi ya Ahabu Ahab. O sea, es Elías tisbita ni ukuvuga eliya w'itishubi o será solamente el canke espíritu de Elías y azoba ari impwemu ya eliya iri mu wundi muntu la contestación fue yabishuye yo he ngo pensado que será un hombre ndiyumvira ko azoba ari de este umuntu tiempo wo muri iki gihe ungido con ese espíritu. asizwe iyo mpwemu Porque ya cuando kuko hariya igihe eliya yari yaduze y Eliseo se encontró con los hijos de los elisa profetas, agahura n'abana babiga iby'ubuvugishwa ellos dijeron, bo baravuze el bati espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. mpwemu wa eliya yimukiye kuri elisa Es que Eliseo obró nuko igual. elisa yakora co kimwe na eliya ¿Qué será la venida del ministerio mbega de azoba ari Elías por iki esta ocasión? ukuza k'ubukozi bwa eliya mu nshuro ya gatanu ¿Qué será la venida de Elías azoba ari para iki ukuza predicar kwa al pueblo eliya kugira ngo abwire ubutumwa ubwoko y bw'abaheburayo convertirlos a Cristo? abahindukirize kuri kristo ¿Será la venida azoba ari ukuza de un hombre de este tiempo, k'umuntu wo muri iki gihe ungido asizwe con ese ministerio de Elías? iyo mpwemu y'ubukozi ya eliya El Espíritu Santo estará en ese hombre, mpwemu yari azoba arimwo uwo muntu ungiéndolo con amusige ese ministerio amusige ubwo y por bukozi lo siguiente, ndetse mu yandi majambo el ministerio de Elías ubukozi bwa eliya por quinta ocasión mu nshuro ya gatanu buzoba buri ngaha ku isi en el libro de los sellos mu también. gitabo cy'imatanije nyene urupapuro rw'amajana 449 Dice, yaravuze ngo el único espíritu que ha estado sobre la tierra que impwemu yo sepa, imwe rudende yamye iri tendría ku que isi ser nzi Elías. yotegerezwa kuba ari eliya Como fue en su tiempo. nk'uko byabaye mu gihe ciwe Y así fue predicho que sería. uko niko rero byavugishijwe byahanuwe ko Porque su bizoba espíritu fue nada kuko menos mpwemu que el yiwe espíritu de Cristo. ntiyari kindi uretse impwemu ya kristo Cuando Cristo vino, igihe kristo yaza él fue la plenitud, we yari él fue la umwuzuro we yabaye umwuzuro plenitud, fue el Dios de los profetas. yari imana y'abavugishwa Ahora vean ustedes, rero mwumve como namwe el Espíritu Santo, ingene mpwemu yera el Espíritu de Cristo, mpwemu wa kristo estuvo en el profeta Elías, mwumve ingene yari ari mu muvugishwa eliya wutishubi yari ari muri elisa yari ari muri yohana umubatizi mumarayika mukuru gaburiyeli yaravuze avuga kuri yohana umubatizi ati imbere yo kuvuka yabwiye umuherezi zakariya ko azokuzuzwa mpwemu yera akiri no mu nda ya nyina ni mpwemu yera que tiene ministerios niwe afise ubukozi y opera esos ministerios kandi akora ubwo bukozi en sus mensajeros abukoreye mu ntumwa ziwe enviados zirungikwa al pueblo de Dios. mu ihanga ry'imana Así fue en el Antiguo Testamento. uko ni nako byabaye mu isezerano rya kera uko niko biri no mu isezerano risha Estén esperando kandi kubarindiriye a Elías eliya en su quinta mu manifestación, kwigaragaza kwa gatanu precursor de la integuza segunda kuza kwa kabiri kwa kristo yavuze ngo será un hombre azoba ari umuntu wo muri iki gihe ungido, asizwe iyo mpwemu así como fue nk'uko
Eliseo, byabaye kuri Elisa nk'uko byabaye kuri Yohana y Umubatizi, así como fue el reverendo William nk'uko Branham. byabaye no kuri Revera No William era el Branham. del profeta Elías, Ntiyari pero umuvugishwa el n'Imana ministerio que Eliya estaba wa el wundi nyene umwe Espíritu Santo operando en asanzwe, ellos ariko era el ministerio de Elías. ubukozi mpwemu yari ariko akorera muri bo bwari ubukozi bwa Teniendo un Eliya, nuevo velo de carne, bwari ubukozi bwa Eliya bwambaye uwundi mubiri w'inyama, bufise n'irindi zina risha, nuevo velo de carne. izina uwo mubiri w'inyama wari witwa. Ahora podemos ver Rero dushobora kubona cuando Dios promete dushobora kubona ko iyo Imana isezeranye ukuza k'umuvugishwa yamaze kuza muri kahise, es la venida no kuza del Espíritu Santo kwa mpwemu yera en un nombre mu muntu del tiempo en que Dios cumple esa wo mu promesa. gihe aho Imana ibishikije iryo sezerano, Y a través de ese hombre kandi biciye muri uwo muntu Dios cumple todo lo que Imana irashitsa ivyo yasezeranye vyose hacer bajo ese ministerio de ese ivyo yasezeranye gukora muri ubwo bukozi bw'uwo muvugishwa. Rero turabonye través de la escritura turabonye biciye mu vyanditswe ivyo Eliya yari gukora mu kwigaragaza kwiwe kwa kane, usaría la yari guteguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. esa obra divina Ico gikorwa c'Imana cakozwe na mpwemu yera biciye muri Revera William Branham. él fue el precursor We yabaye integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, y ya se fue. kandi yaragiye yaravuye mu mubiri. Y ahora Rero cuando él habló igihe yavuga de la venida del Señor, ko kuza k'umwami, ¿saben ustedes lo que él dijo? mbega mwamuzi uko yavuze? Habló igual que Juan el Bautista. Yavuze nka kwa kundi Yohana Umubatizi yavuga. Vean ustedes Mwumve lo que Juan el Bautista dijo. ivyo Yohana Umubatizi yavuze, Después de mí viene un hombre ati nyuma yanje haje umuntu, umugabo, del cual yo no soy digno uwo ntibimbereye de desatar la correa de su gupfundurura akagozi k'inkweto yiwe. calzado. Y cuando le dijeron Kandi igihe que bamubwira aquel del cual él dio testimonio, ko uwo yashingiye intahe, a él le verían más personas, y ko le seguían we más personas, abantu benshi bamuzako kandi agakurikirwa n'abantu benshi, bautizaban más personas que Juan. ndetse akabatiza abantu benshi kurusha Yohana, Dijo, yaravuze a él ngo le conviene crecer, we bimukwiriye gukura, a mí menguar. nanje nkacishwa bugufi. Juan era Yohana como el sol de la tarde, yari nk'izuba ryo ku que mugoroba, va menguando rigenda rigabanya ubukari kugeza rirenze. y Jesús Yesu nawe de la mañana nk'izuba ryo mu gaturuturu rigenda rikura perfecto, kugeza umunsi ukeye. Mbega Yesu ntiyavuze la luz del mundo. ati ndi umuco w'isi? El sol sale Iyo izuba riserutse recorrer el mundo. riba riserutse kugira ngo rizunguruke isi yose. Ahora en el tiempo de la tarde, Mu gihe rero co ku mugoroba, cuando el sol está menguando, iyo izuba ririko riragabanya ubukari ririko rirarenga, está alumbrando bigenda gute? en el último Rigenda lugar que va a ryakira mu kibanza ca nyuma ryakiramwo, kandi riba ririko rirarenga. alumbrar. Vendrá un nuevo día, Ariko hazoza umunsi mushasha. Ivyo bitubwira nuevo día de dispensación, ku munsi mushasha w'ikiringo, ikiringo gishasha, donde sale el sol. aho izuba rizoseruka mu gatondo. Muchas veces Rero akenshi abantu babona la puesta del sol izuba se rirenze emociona. bakagira ibigumbagumba, Y cuando el sol desaparece, kandi iyo izuba rikamanganye rikarenga burundu bararira. sucedió Ivyo vyarabaye cuando Juan el Bautista igihe Yohana Umubatizi fue preso, yashigwa ahí la puesta del sol mu nzu y'ibohero, estaba aho efectuándose. izuba ryariko Cuando rirarenga. Juan el Bautista Igihe Yohana Umubatizi yapfa naho, vio el sol de la aho izuba ryo ku mugoroba ryari ripfuye, ryari rirenze burundu. Bose rero baciye bababara, ariko bakurikiye Yesu estaban con el sol de un nuevo bari kumwe n'izuba ry'umunsi mushasha ry'ikiringo gishasha, bari kumwe n'umuco w'umunsi mushasha w'ikiringo, y contento, kandi baranezerewe cyane barahimbagwa nubwo baba bababajwe n'urupfu rwa Yohana Umubatizi. pero con Jesucristo, Ariko Yesu Kristo ari hagati muri bo, la bendición de Dios umugisha w'Imana era tan abundante, wari umusesekara cyane kugeza ubwo bari banezerewe, banezerejwe n'umuco w'umunsi mushasha w'ikiringo. y ahora Rero veamos lo que dijo el precursor mwumve icavuzwe n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. en la página Ku 474. rupapuro rw'amajana ane mirongo irindwi na kane n'amajana ane mirongo irindwi na gatanu mu gitabo c'imatanije,
Dice, haravuga yo ngo no sé quién será. sinzi uwo azoba ari we, Está hablando de un ariko evento avuga ku uzoza inyuma yiwe. después. Ni qué va a suceder. Sinzi n'ikizoba, No sé. ntabyo nzi. Solamente sé que esos 7 truenos Nzi gusa contienen ko el misterio iyo oculto mituragaro del ndwi hubo silencio en el cielo. ikibitse iryo banga arico gituma habaye agacerere mu ijuru. ¿Todos entienden? Mwese murabitahura? Quizás sea ahora el tiempo Kumbure y la hora cuando coba ari aparezca iki gihe esta gran persona que n'isaha estamos esperando. aho hazogaragara uyu muntu akomeye cyane ahambaye twamye turindiriye. Está hablando como Juan el Bautista, Ariko avuga nka Yohana Umubatizi, nk'uko Yohana Umubatizi yavuze, diciendo que después de él vendría otro, avuga un ko varón. inyuma yiwe hazoza uwundi mugabo. Quizás este ministerio Kumbure buno ha tratado de bukozi convertir la buno gente a la bukozi palabra, bwagerageje guhindurira abantu ku ijambo, ha servido de fundamento. bwoba bwarabaye urufatiro. Si así es, Nimba ari uko entonces bimeze, les estaré dejando nuko para rero nzoca ndabakugwamwo burundu. por eso se tuvo que ir. Nico gituma vyabaye ngombwa ko agenda, Había terminado su kuko labor. yari yarangije igikorwa ciwe. Y ahora Rero hay un mensaje hariho ubutumwa de fundamento bw'urufatiro para el que viene kuwuza después de él, inyuma yiwe, para el que viene, kuwuza al cual él le preparó el camino. ari nawe yateguriye inzira. No habrá dos aquí al mismo Niho hoba babiri ngaha mu gihe kimwe. y aun si así fuera, Ndetse nubwo vyoba bityo, él crecerá wazokura y yo menguaré. nanje cishwe bugufi. Está hablando como habló Juan el Bautista Ariko avuga nk'uko Yohana Umubatizi yavuze, y está hablando de otro hombre kandi ariko avuga ku wundi muntu, uwundi muvugishwa n'Imana, uwundi que mugabo vendrá después de él, azoza inyuma al yiwe, cual él le ha preparado el camino. ari we yateguriye inzira. Y él dice, Kandi avuze ngo yo no sé quién será sinzi uwo azoba ari we, ni qué va a suceder. sinzi n'ikizoba. Y ahora colocó el fundamento Yashize rero yashizeho urufatiro, ashiraho urufatiro rw'uzoza inyuma yiwe. en la página Ku rupapuro 277 rw'amajana 277 del libro na de mirongo Isaías, irindwi n'indwi mu gitabo c'imatanije, hablándonos del jinete del caballo blanco de ariko Apocalipsis atubwira 19, kugendera ku farasi y'igitare yo mu vyahishuro igice ca 19, que es la venida del Señor. ariko kuza k'umwami yatubwiye ngo Pedimos que el Espíritu Santo venga turasaba ko mismo mpwemu en yera el yizira we nyene jinete del bwiwe caballo ugendera ku blanco, farasi y'igitare vy'ukuri, mientras su espíritu mu gihe mpwemu wiwe, de Cristo entra en mu confrontación gihe con mpwemu el wa Kristu anticristo, agihanganye na antikristo, llame lo suyo. ahamagare abiwe. Es el Espíritu Santo, Ni mpwemu yera Jesucristo, Yesu el Kristo, Espíritu Santo, muri mpwemu yera del caballo blanco, ugendera ku farasi y'igitare yo mu vyahishuro Yohana igice ca 19. Él es el que viene, Niwe niwe aje ku munsi wa nyuma. ahora cómo va a venir en el None ni gutazoza ku munsi wa nyuma? dijo el precursor de la Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo c'imatanije, pero cuando nuestro Señor aparezca ariko igihe umwami wacu azoserukira azogaragara ku isi, él vendrá sobre un caballo blanco azoza agendera ku farasi yera nk'urubura, y será completamente kandi azoba ari Emanuweli mu mwuzuro. la palabra de Dios Ijambo encarnada ry'Imana en un hombre. ryambaye umubiri mu muntu. Eso es lo que él precursó, Ivyo nivyo yateguriye, la venida del verbo, ukuza kwa jambo, la venida del ángel del ukuza pacto, kwa marayika w'isezerano, la venida del ángel de ukuza Jehová, kwa marayika w'uhoraho, la venida del Espíritu ukuza Santo kwa mpwemu yera en un hombre mu muntu del día postrero, wo ku munsi wa la nyuma, venida del verbo, ukuza kwa jambo, ijambo encarnada ryambaye umubiri mu muntu. Eso fue también la primera venida de Cristo. Icyo nicyo cyari kandi ukuza kwa mbere kwa Kristo, kwari ukuza kwa mpwemu yera, ukuza kwa jambo yigize umubiri mu bwoko bw'Aburayo, mu musore w'umubaji w'i Nazareti, mu mufundi, mu mwubatsi, Había hecho carne hari higizemwo umubiri. la palabra. Jambo niho yari yigizemwo umubiri, ijambo Imana muri mpwemu yera, marayika w'isezerano. Ese era el misterio Iryo niryo ryari ibanga para aquel tiempo.
rikomeye cyane muri ico gihe. Iryo ryari ibanga ry'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Rero turabonye ibanga ry'ukuza kwa Kristo ku munsi wa nyuma no kuza kwa mpwemu yera agaragaye ku munsi wa nyuma, agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu muntu wo muri iki gihe cya nyuma. Kandi iyo twebwe twumvise ijwi rya Kristo, ijwi rya mpwemu yera, nino jwi rirenga ry'inzamba, ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, riduhishurira bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, hanyuma tugategurwa, tugahindurwa, abapfuye bizera Kristo bakazuka, nuko tuzobona umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, kuko natwe tuzoba dufise umubiri uhawe ubwiza nk'uw'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Turabonye rino banga. Rero ni gute azoza Kristo, marayika w'isezerano, atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba? Rino jwi rirambwira riti, rino jwi rirenga nk'iry'inzamba rirambwira riti, dugutse hano ndakwereka ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. Hanyuma biciye muri marayika arungitswe na Yesu Kristo. Mu byeshuro Yohana 22 umurongo wa 6 haramenyekana bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Nibiciye muri marayika we ntumwa niho Yesu Kristo ku munsi wa nyuma muri mpwemu yera niho yigaragariza, asiga marayika we ntumwa, hanyuma agashira muri marayika we ntumwa uguhishurirwa ko ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi marayika we ntumwa azoba ari karavuga asizwe na mpwemu yera, avuga bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Bityo azoba ari karatumenyesha, azoba ari karatubwira n'amabanga yose yo ku munsi wa nyuma. Ayo ku munsi wa nyuma ariyo yo mu gihe cy'ibirekomeze furuka hamwe n'ikiringo cy'ubwami. Bityo rero ibanga ry'ikimatanira c'indwi rirahishurwa, rigahishurirwa ishengero rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma. Ariko marayika w'Umwami Yesu Kristo si Umwami Yesu Kristo, we gusa ni igikoresho cy'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo Yesu Kristo biciye muri marayika we ntumwa ashitsa n'amasezerano yasezeranye, asezeranira ishengero ryiwe, aheze amenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, ashitse isezerano ryose yasezeranye muri iki gihe cya nyuma. Bityo marayika w'Umwami Yesu Kristo azoba ari karakora mu bikorwa by'Umwami Yesu Kristo bya se wo mu ijuru. Kandi mu gihe se azoba kiri karakora, nawe azoba ari karakora muri ibyo bikorwa by'Umwami Yesu Kristo, ariko ari ugushitsa amasezerano yiwe agenewe umunsi wa nyuma. Kandi azoba ari kakorera he? Uwo azoba ari karakora, azoba ari karakora mu gikorwa cyo kubaka, kuko azoba ari umufundi, azoba ari umufundi yubaka. We azoba ari umufundi yubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. We azoba ari karakora muri ico gikorwa cyo kubaka, igikorwa kizoba kiriko kirasozerwa muri iki gihe cya nyuma. Kristo yamye yubaka ingoro y'Imana, ingoro yubakishijwe amabuye mazima, ibiremwa abantu, nk'uko mutagatifu Petero yatubariye ko Imana iriko yubaka ingoro iyubakishije amabuye mazima, ariyo ari mwebwe nanje n'abatonejwe n'Imana bo mu bihe byaheze. Iyo ngoro ni ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'Imana, ni ishengero rya Yesu Kristo. Nico gituma hatagikenewe ryaba ryahema ryubatswe na Mose canke ya ngoro yubakwa na Salomo. Yesu Kristo yaramaze kubaka ingoro, kandi ku munsi wa nyuma, muri iki gihe cya nyuma, hazokuzura ukubakwa kw'ino ngoro,
kandi izokwegurirwa imana kugira ngo imana iyibemwe muri mpwemu yera mu mwuzuro wose. Imana muri mpwemu yera yamye iba mu mushuzo wa mpwemu, ikora ukuvuka bwa kabiri mu amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'umwagazi w'intama. Ku munsi wa nyuma naho izigaragaza mu mwuzuro wose, yigaragariza mu ishengero ryayo, izure abapfuye bizera Kristo, ihindure natwe bakiri bazima, hanyuma ihibe muri twebwe mu mwuzuro wose. Uko niko rero tuzogirwa abana b'Imana, duhindurwe. Uko no kugirwa abana b'Imana, uguhindurwa kw'imibiri yacu, ugucungurwa k'umubiri. Rero Imana yaramaze kuturungikira Eliya integuza itegurira inzira uwuzoza nyuma yiwe. Rero turabona ko uwuza nyuma yiwe ari mpwemu yera agaragariye muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma, adushingira intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba muri iki gihe cya nyuma. Ariko marayika wiwe si umwami Yesu Kristo, ariko uwuza agaragariye muri marayika wiwe, uyo niwe mwami Yesu Kristo, aza asizwe mpwemu yera. Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragariye muri marayika we ntumwa muri iki gihe cya nyuma, aduhamagara kandi atwegeraniriza mu gihe cy'ibirego by'imfuruka, mu gice cy'ahera ha cyane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo arangize kubaka ingoro yiwe. Kandi nk'uko yahamagaye aregeranya abatoranijwe mu gihe cya mbere mu banyamahanga muri Aziya ntoya, akoresha mutagatifu Pawulo mu kubaka iyo ngoro, hanyuma yimukira mu Burayi aho yashikije ibihe bitanu, aho yarungitse intumwa zitanu, hanyuma yimukira muri Amerika ya ruguru aho yarungitse integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Bityo hagenda hubakwa intambako zitandukanye z'ingoro yiwe yo by'umwemu. Mu gice c'ahera muri iki gihe ca nyuma naho arubaka igice c'ahera ha cane, kuko ingoro y'Imana itegerezwa kugira ahera ha cane, kuko niho Imana izoba mu mwuzuro wose ku munsi wa nyuma. Rero igice c'ahera ha cane kigenewe Amerika Latine na Karayibe, aho ahamagarira akegeraniriza abatoranijwe akabashira mu ngoro yo mu by'umwemu ya Kristo mu gihe cy'ibireko by'imfuruka, arico gihe c'ahera ha cane h'ingoro yo mu by'umwemu ya Kristo, kugira ngo Imana ibe muri umwe wese muri twebwe kuri uno munsi wa nyuma mu mwuzuro wose. Nitwahindurwa ikaduha biti mubiri musha, Imana izoba iri muri twebwe mu mwuzuro wose ari higaragariye. Kandi uko no kuragwa mu mwuzuro, uko no guhindurwa kw'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero mwumva umugisha udasanzwe wahawe Amerika Latine na Karayibe. Turi abantu b'abanyamahirwe cyane, turi abantu bafise umugisha w'Imana wo ku munsi wa nyuma. Dukoreshe neza ihigwe rikomeye cyane Imana yaduhaye mu mugambi wayo, mu kwakira imigisha yayo, kandi vuba duhindurwe muri iki gihe cya nyuma, hanyuma tujane na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, hanyuma tumubone mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, natwe tube mu mubiri uhawe ubwiza nk'umubiri wiwe bwite. Bityo rero tuzogira ishusho na kameremere bya Yesu Kristo umukiza wacu. None ni gute tuzomenya marayika w'umwami Yesu Kristo? Tuzomumenya kuko azoba ariko arakora mu bikorwa by'umwami Yesu Kristo mu nzu y'Imana, mu ishengero rya Yesu Kristo ahera ha cane h'ingoro yiwe yo mu by'umwemu, mu kubakwa kw'ico gice c'ingoro yiwe yo mu by'umwemu. Kandi mu gihe Kristo akiri karakora, nawe azoba ariko arakora, kuko Kristo niwe akora igikorwa, marayika we ntumwa nawe ni igikoresho ca Kristo muri iki gihe ca nyuma. Kubw'ivyo rero azoba ariko arakora mu gikorwa ca Yesu Kristo, mu bikorwa by'umwami Yesu Kristo bigenewe iki gihe ca nyuma. Kandi azoshobora kuvuga ati, data Yesu Kristo arakora, nanje ndakora.
warakora mu ishengero ryiwe mu gihe cy'ibireko bizifuruka, nanjye ndiko ndakora mu ishengero ryiwe mu gihe cy'ibireko bizifuruka. por medio de su ángel, Biciye muri marayika wiwe niho Yesu Kristo azoduhishuririra bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Azoduhishuririra ibanga rikomeye cyane kurusha ayandi mabanga yose, ibanga ry'ikimatanija c'indwi, ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihe cyo kwisubiza ivyiwe, n'ayandi mabanga que giran alrededor acirya nino de su segunda. avuga ku kuza kwiwe kwa kabiri. Ha sido para mí un privilegio grande Kuri jewe ryari ibakwe ridasanzwe kubana namwe, ndabashingira intahe de estas cosas y'ibi bintu prometidas vyasezeranijwe ko bizoba en este tiempo final. muri iki gihe ca nyuma. Y ahora, Rero así como trabajaron nk'uko bakoze con Cristo bakorana na Kristo en cada edad, muri buri gihe, cuando Cristo trabajó igihe Kristo yakora a través de cada mensajero, biciye muri buri ntumwa, cada edad pasada, muri buri gihe caheze, ahabaye personas abantu benshi bizeye kandi bakoranye n'intumwa ya buri gihe. Mu yandi majambo, bariko bakorana na Kristo mu gihugu ca Kristo mu gihe cabo. Muri iki gihe naho tendríamos muchas personas twari kugira abantu benshi bakora mu gikorwa ca Yesu Kristo bakorana na marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. Mu yandi majambo, twese twari kuba turiko turakora dukorana na Kristo mu gikorwa ciwe c'ukubaka ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kandi twari kuba turihe mu gihe c'ibireko bizifuruka, igihe cahera cane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. hemos llegado al tiempo más glorioso. Twarashitse mu gihe c'ubwiza cane kurusha ibindi bihe byose, aho Todos podemos decir, twese twoshobora kuvuga duti yo trabajo ndakora mientras él trabaja, mu gihe agikora, trabajando gukora mientras el Padre trabaja. mu gihe data akiri karakora, gukora mu gihe Yesu Kristo agikora. Uko niko marayika wiwe ntumwa yari kuba ameze ariko arakora mu gihe Yesu Kristo agikora. Los escogidos de Dios de este tiempo final, N'abatorejwe n'Imana bose bo muri iki gihe c'iherezo bozoba bariko barakora mu gihe Yesu Kristo azoba agikora, el mensajero agikora na marayika wiwe ntumwa nawe. Kandi twese de la obra de Cristo, dukore mu gikorwa ca Kristo muri iki gihe ca nyuma gloria de Dios. kubw'ubwiza bw'Imana, kugira ngo huzure Como místico de Cristo, umubiri w'ibanga wa Kristo, abapfuye bizera Kristo nabo bazuke bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima duhindugwe. trabajando Gukora mientras el Padre trabaja, mu gihe data agikora, mientras Jesucristo. mu gihe Yesu Kristo agikora. Continuemos trabajando Tubandanye dukora con amor divino, mu rukundo rw'Imana todo corazón, n'umutima wose mu gikorwa Señor Jesucristo, c'umwami Yesu Kristo, mu nzu yiwe, mu ishengero ryiwe, mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. que las bendiciones Yesu imigisha ya Yesu Kristo umukiza wacu sobre todos ustedes yoba kuri mwebwe mwese sobre mí también, no kuri jewe nanje, y nos use grandemente en su kandi adukoreshe cyane mu gihugu ciwe kuri uno munsi wa nyuma, mu izina rihoraho Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Amén Amen y amén. kandi amen. Muchas gracias por vuestra amable atención. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze, bakundwa nshuti na bene data muri hano, kandi si Imana yobandanya kubahezagira mwese. Muy Mwese mugire ijoro ryiza. Ndasiga hamwe natwe bundi busha al reverendo Revera Tirisoramiro Gihon finalizar kugira ngo abandanye asozere en esta noche nuestra muri iri joro iki gice cacu, dándole gracias, ashimire amado Señor umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Recuerden Mwibuke que les dije, ko nababwiye ángel de Jesucristo, ko marayika w'umwami Yesu Kristo atari Yesu Kristo, we gusa ni su instrumento, igikoresho ciwe. cual Cristo Ico Kristo se manifestaría yari kwigaragarizamwo muri iki gihe ca nyuma, y a conocer. akatubwiriramwo bino bintu byose, nuko Así bityo se llevaría a cabo hakaba la obra de Cristo. igikorwa ca Kristo co ku munsi wa nyuma. Cristo es el que obra, Ariko Kristo niwe akora, Cristo es el que Kristo niwe yigaragaza, y usa su ángel mensajero, agakoresha marayika wiwe ntumwa, nosotros, akadukoresha natwe twese mu gikorwa ciwe kuri uno munsi wa nyuma. Cristo es el que hace la obra. Kristo niwe akora igikorwa,